Igiterwa c'icayi nico giterwa conyene gishobora gutanga umwimbu kundwi canke rimwe mu ndwi zibiri. Icayi co mu Burundi kigira kabiri kw'isi kubijanye n'akanovera naho imirima ikiri mike. Ariko rero icayi ni igiterwa gikunda amazi cane n'akazuba gake. Nk'uko abarimyi b'icayi b'Ibuhoro muri komine Mabayi babivuga ngo baragendereje ibihe basanga muci mu gihe c'izuba umwimbu uragabanuka cane, aho umurimyi ashobora kuva ku biro 100 vy'amababi akaronka ibiro 60 gusa mu gihe c'izuba. Umurimyi w'icayi w'Ibuhoro ari nawe aserukira abarimyi b'icayi mu rwego nshingwantwaro rw'ikigo OTB Paul Manirakiza akaba yiyumviriye ubuhinga busanzwe bukoresha no mu bindi bihugu birimo icayi kugira ngo umwimbu uguma ari wa wundi naho hoba mu gihe c'izuba. Ubwo buhinga akaba ari ukuvomera imirima y'icayi hakoreshejwe imashine. Paul Manirakiza akaba yatanguje isekeza ryo guhimiriza abarimyi b'icayi aho Ibuhoro ingene bigenda kugira ngo babwijukire kugira ngo mbere ntihagire umwimbu usubira kubacika kubera ibihe bagezemwo. Nkuko benshi babimenyereye mu gihe c'urushana mu gihe c'imvura umwimbu uraboneka cane kuko icayi ni igiterwa gikundana n'imvura kandi kigakundana akazuba. Ariko rero ugiye kugereranya ibihe usanga kenshi mu gihe c'imvura umwimbu uriyongera, ariko iyo izuba rimaze kwaka mu gihe cici umwimbu uragabanuka cane gose. Ubu rero hariho ubuhinga bushasha turiko turashaka guhimiriza abarimyi b'icayi kugira ngo babukorereko, nabwo akaba arujanye no kuvomera imirima y'icayi cane cane mu gihe cici kugira ngo umwimbu dusanzwe dutanga ushobore kwiyongera gusumba, kuko biragaragara neza ko uravye umwimbu umuntu aronka mu mezi y'imvura iyo bigeze mu gihe cici umwimbu uragabanuka cane gose. Si nivyo gusa, hari igihe bivanye n'ihindagurika ry'ibihe, hari igihe hatera uruzuba rwinshi haba ngaha mu gihugu wacu canke mu bindi bihugu ugahura rero umwimbu uragabanutse. Ubu buhinga rero bushasha tugiye turabukorerako bwotuma umwimbu wiyongera haba mu gihe c'imvura haba no mu gihe cici. Nico gituma rero nkuko twayibonye hirya no hino mu bindi bihugu birimo mu icayi ubu buhinga barabukoresha bwo kuvomera imirima. Biroroshe rero cane cane ku bantu bafise imirima yegeranye n'inzuzi, urumve barakoresha imotere canke bakavoma amazi, urumve bica vyoroha kandi birafasha cane kuko nk'umuntu afise imirima minini arashobora gukoresha imotere yayiguze cankwe akayikota ku bantu bayifise kugira ashobore kuvomera iyo mirima yiwe. Ariko nk'umurimyi afise umurima uri kure bisaba yuko avoma ayo mazi akayashira mu ngunguru akayashira mu mabido agashobora kuvomera umurima wiwe. Biroroshe rero kuko abarimyi benshi uhura bafise imirima mito mito, kuvomera rero umurima muto muto urumve ko vyoroshe cane. Sico kimwe n'abafise imirima minini. Imirima minini rero bisaba yuko dukoresha ubwo buhinga bw'imotere ikwega amazi, umuntu arashobora kugomera uruzi cankwe akayavoma akayegerezaho umurima uri, gutyo rero akavomera umurima ugatotahara amazi akinjira mu musozi, kuko nkuko nabivuze icayi kirakunda cane amazi. Rero uko tubibona nkuko twabibonye n'ahandi nuko hari akarusho gashobora kuzokwiyongera bigereranyije nuko dukoze ico gikorwa. Rero duhamagarira abene gihugu b'abarimyi b'icayi bose kuwijukira uwo mugambi bakawugira iwabo, na cane cane yuko uwo mwimbu turonse uratugarukako umuntu agashobora kwikenura akaronka icayi cinshi c'amababi hanyuma agasharonka n'amafaranga menshi. Rero turiko tuhamagarira abarimyi b'icayi baba bari mu mashirahamwe abatari mu mashirahamwe kwijukira uwo mugambi, ni umugambi mushasha ariko kandi ufise akamaro, ufise akunguko. Faustin Mporana nayo arongoye koperative y'abarimyi b'icayi abahuza bikorwa aho Ibuhoro avuga ko ubwo buhinga bugiye guhindura vyinshi ku mwimbu w'icayi, ariko rero akavuga ko izo mashini zifasha kuvomera zizimvye umurimyi atoshobora kuyigurira. Ahamagarira abarimyi bose kwifatanya n'amakoperative kugira ngo bashobore kuzigurira hamwe, ndetse agasaba n'ubufasha kuba bishoboye. Muri rusange yaje kuraba kuko izi mashini dukoresha mu kuvomera imirima zirazimvye. Nciye ndaba n'ubushobozi baba bafise ntabwo bashobora kwibona kuzigura, mvuge ngo nk'umwene gihugu umwe yoyigura azayikoresha mu murimi wiwe.
ico mbona gusa hoba kumbure habonetse nk'abadutera ingufu twashaka gushira ingufu hamwe twege nk'abanyu bicayi twatwoshobora kugura nka 2 canke 3 muri ico gihe tuba twakoresha izo mugabo ndebye ndabona nazo nyene zoba nke kuko turi nk'abarimyi ubu turabarimye 2200 kuba twovuga ngo twokoresha imoteri 2 zoba ari nke ngerageje rero kuvuga ndavye tugize amahirwe tukaraba tukabona kumugira neza yo dutera intege akadutera nk'imoteri 15 ndabona icyo gikorwa cyogenda neza cyane gusumba. Ariko rero ngo baravye inguvu umurimyi akoresha mu kurima icayi na mwanya bagiye kongeramwo ubundi buhinga ngagahembo umurimyi w'icayi aronka amafaranga 280 ku kilo akaca kuramwo amafaranga 100 ku kilo ry'uwasoromye ngo karacari hasi cyane. Icayi yego turatanga ingufu ariko ingufu dutanga ntizihwanye amahera baduha ntahwanye n'ingufu twebwe dutanga kuko ugiye guhembwa uhembwa ubure nk'ubure ntabwo uhembwa igihembo gikwiye. Twebwe abarimyi n'ukuri turahababarira ubonye ikime twuvura tukagenda ngo tugiye gusoroma hama igihe cyo guhemba tukabura amahera duhembwa. Nukuri natwe abanyagihugu byaratubabaje. Twebwe dusaba yuko bo twongera amahera hakwiye hama tugashira ukubute bwo gukorera icyayi. Amafaranga barimyi turonka ku kilo cicayi ari cari make cyane gose. Noneho uravye nk'ibi bikorwa tugiye kuza turakora kugira umwimbo wiyongere, ibi byo kuvomera, byo gukota amamotere, byo gushira abakozi bavoma amazi, urumve ko tugiye gukoresha uburyo bwinshi bw'amafaranga. Ugaca wongera ugahemba umukozi yagisoromye yacamuye. Urumve wo hava usanga umurimyi asigaranye ubusa atacahembwa. Nico gituma turiko turasaba dutera kamo mu bushikiranganje ugwego nshingwa ntwaro kugira ngo abarimyi badugirizwe igiciro ku mababi y'icayi kuko ajya amafaranga baduhereza 280 ku kilo ugeranije n'ingufu dukoresha n'uburyo dukoresha mu gusoroma ico cayi kukibagara kugikorera ivyo byose bitandukanye n'amafaranga make cyane gose. Nico gituma rero dutera kamo inzego zose zibijejwe yuko ico kibazo cyo kwicarirwa kandi kigatorega umuti. Nkuserukira rero abarimyi ku rwego rw'igihugu ico kibazo narabaze kwishikirana ku nzego zose zibijejwe haba muri OTB haba ku mushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi ndamaze kukivuga kugira ngo abarimyi bafatwe mu mugongo kandi niho bakunda ico gitegwa bakacitaho kurusha kandi bakagwiza n'uwo mwimbu gutyo uwo mwimbu gwiriye umurimyi arahatorera koyoko OTB gatora koyoko eka na leta kuko murazi yuko ni gitegwa kizana amafaranga mva makungu ayo nayo akaba afise byinshi akora ku rwego rw'igihugu.